yatabaye Daniyeli bamutereye mu rwobo rw'intama ntiyigeze imuhemukira. Haleluya, haleluya, haleluya. Yitwa ntihemuka kandi ntizoguhemukira. Haleluya, haleluya, haleluya. Iyo dusomye ijambo ry'Imana hariya muri Daniyeli igice cyaho cya 3 umurongo waho wa 25, reka dusome ijambo ry'Imana. Arababarira ati, erega ndabona abantu bane babohoye bagendagenda mu muriro hagati. Imana nishimwe. Hepfo gato ngo kandi ubugira kane afise ishusho y'umwana w'Imana. Haleluya, haleluya. Ndi ku ijambo rivuga ngo Imana ihindura ubusa imigambi y'umwana w'umuntu. Twarisomye hariya muri Nehemiya. Ikiganiro no gusenga guhindura ibintu mushikirizwa na Pastor Nduwimana Joseph, akaba ashikiriza ubutumwa imisi yose kuri Buja FM ku munsi wa gatanu mwijoro isaha 8, hanyuma no mu gatondo ku munsi wa Mungu mu gatondo ka kare saa 11. kandi mushobora gukurikirana ubutumwa ku munsi hariya kuri, ushobora kwandika Pastor Nduwimana Joseph kuri YouTube cyangwa kuri Facebook, aho ushobora kubona ibitari bike. Mbere ushobora kumurikirana direct kuri radio, ugira application ukandika Buja FM, uca ugendana nanje mu bihe byose tuzoba tuko turavugana ijambo ry'Imana. Subira inyuma rero gato, narivuze ngo ntihemuka kubera iki? Je uganje ntiyampemukiye, nawe ntizoguhemukira. Hari ahantu yankuye. Dusome ijambo ry'Imana. Bibiliya ivuga ngo aba basore batatu Shadraka na Meshaki na Abedenego barateguye kubica, babishira mu ngiro, babaterera mu itanura ry'umuriro. Imana ibasangayo irabatabara. Ijambo rirambarira ngo uko yamyejo n'uyu munsi ni kuri, ntirahemuka ntizohemuka. kuva misi na munsi numwe turabona mu cyanditse cyera umuntu numwe yahemukiye. Wowe yoguhemukira gute ko waremwe mu ishusho yayo? Yatanze umwana wayo kw'ikinege kugira ngo akubere incungu, arokora ubuzima bwawe. Yo, haleluya, haleluya. Yesu aragukunda mukundwa. Ntiyakwitangiye ngo aguhemukire, ntiyakwitangiye ngo aguhebe, ntiyakwitangiye bibe iby'imfabusa. Oya, yitwa ntihemuka, ihora ari umwizigirwa, igira neza bukira bugaca. Yatabaye Daniyeli bamutereye mu rwobo rw'intama ntiyigeze imuhemukira. Haleluya, haleluya, haleluya. Uyu munsi umugambi Imana igufise ko no kugutabara, no kukubohora, no kukugendera, no kukubera inyishu biciye mu ijambo, ugusenga guhindura ibintu. Aba basore batatu baravuga ngo nta wundi tubona yo dutabara ahantu turetse gusenga tukavugana n'Imana. Imana yumva isengesho. Nagomba ndakubwira, fatikanya nanje gusenga. Rote besike rote mene time tu. Imana irumva isengesho. Igihe cyose urimo, amagogwa yose urimo, intambara zose urimo, umubabaro wose urimo, inzira zose uri kuracamo, ubana umenga ntizigishoboka, ugusenga guhindura ibintu ntizoguhemukira, ntizoguta. Kurikirana nanje isengesho, ngomba nsengane nawe. Uri Imana yo mwijuru, Imana itananirwa. Uyu muntu wese yumvise video cyangwa aza kumvira ijwi, Mana afise ikibazo, ndamusengeye mu izina rya Yesu. Kubera udahemuka, kubera udahinduka, kandi ukaba warampamagaye kugira ngo mfatikanye n'uyu muntu icyabashwe tukibohora. Ndasengeye umuntu muri etarimo, mwigeragezwa arimo, mu izina rya Yesu, acumva iyi video, abona igitangaza, acumvira ijambo, ibyari byapfuye biba bizima, acumvira ijambo, imigozi yari imuboshe icagagurike, acumvira ijambo, umutabare kuko uri ntahemuka. Nditeze situation ari mwiyari yose kugira kugaragara nk'Imana. Haleluya, haleluya. Ndagushimiye ko wumvise isengesho mu izina rya Yesu. Naho umuntu yabagwaye umukoreko ingwara isani yanari abaganga, ndazi ko ushoboye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Kurikirana intahe mwene dada. Nuko kurabesha. Oya, atari umuntu yabwiye mukuru wawe Bujumbura yuko ari ahantu basenga ingwara urwaye zose zigakira. Dukomera amashuma mwese. Ari ku munsi wa gatanu ati rero itegure n'imbaraga shamba usigaranye gataheze ukamesure uroheze mukuru wawe gutelefona aze kuri umutuga umusangi Bujumbura akwereke uwo muntu. Tuza kugenda abajaji kuri wa muntu tugende n'amaguru buke buke urashikaye.
uko abantu bambona nako nambara agakambambiri namaze iminsi 3 atakakambambiri nambara imbere y'umwungere sindiko ndabesha namurengutse imbere yiwe atakakambambiri nambara ntibyari byo kuvuga amaguru yaravyimbye yararenzwe agize rero turaza turashurya Oscar ariko arakorera ati ntango aragira buke tugende urakira cyantangura mu mutima rumva ikintu kije nyene gikomeye numva ndaremye ariko umunsi wa kabiri araje nereka umwungere ati reka zibira wowe amaguru yawe ntabwo yarawe ni by'ukuri erega bebwe hari ibintu mutazi amaguru yiwe yari kuva hano ku birenge kugera bene ngaha ku mavi zari inyama gusa yari yarabyimbye amaguru amaze kubyimba amaguru nta rukoba na rumwe wabona wamenga barabanze barakura ku rukoba zari inyama zitembamo amashira n'amazi n'amaraso amaguru yose ni ukuvuga hasi ahagaze hasigara ibitsi n'ibiraso bicyocota hasi ipantaro yagubifatana n'inyama yatubwiye ko ajyanye n'ishuka aho yarambitse amaguru kugira ngo hasi no hejuru bamukure ku iyo shuka yifutse barinda kuzana amazi bakarombeka hasi hafatanye hejuru hafatanye ndamubonye rero atungije ipantaro numvise amaso numva ikinye ndavuga ati fuka singendeye no kubibona ni igitangaza gikomeye cyane mwibaza ko hahetse iminsi ngaha indwi zitatu nizo ziheze ariko bizo ndwi zitatu hagarara ngaha barara abari hafi hagarara aha hejuru rwose rero aba y'amaguru yacyarina raba y'amaguru yacyarina sinzi ako mubona ngaha hasi bene ngaha n'ahandi ibikoba byari biri byatabaguritse herari ibishato byose byavuyeko mu ndwi zitatu raba y'amaguru yatembeye igihugu cyose bikanabirana inka amatongo akagurishwa haleluya ariko imana irahari cyane nariha ariko muri ya patasi imana iri kirakora cyane n'iri kirakora